gukora content kuri za TikTok. Bakunzi ba We Talk Business, I'm come back. Ni Shadow niwe muri kumwe mugira mu murayaga niwe mugira muwe murayaga ivyerekeranye na how we can make money, how all right. So uyu mwanya ati tugira tuyage iki nkabyibutsa yuko itariki 6 zo kucenda dufise conference abiyandikisha mwihute kuko ndabona ibibanza bisigaye ari marugwa, donc birasaba yuko kwiyandikisha abumva ikuba zitaba. Conference izobera i Bujumbura muri centre ville, niho izobera muri rwa rukurikirane rwo gushitsa ubumenyi heshi hashoboka. Voilà, tugiye kuyaga hari umuntu ashobora kwiyumvira ati mbega ndifuza gukora content kuri za TikTok, ati none njeyo ntamba njeyo nkore content imeze gute izotuma abantu bankurikira. Unakiyumvira bikamusiga, ngira tuyage kuri contenu di video zitatu wokora bigatuma ukurikiranwa n'abantu benshi. Sinavuga ngo uyu munsi, ahubwo muri iyi myaka ikazoba content yawe uzoguma ukurikiranwa ko n'abantu benshi cyane gose ku rubuga rwa TikTok, mbere n'izindi mbuga za Facebook n'ahandi bikazogufasha ingene uronka abantu benshi bagukurikirana. Content ya mbere ati ni iyi. Mesherezami, tubaye muri mu bihe twamaze kwinjira mu gihe cha match ama champion nka yose yo kwisi mesha shoboka yaruguruye imiryango, baratangiye gukina. Uyu munsi tuvugana ama champion tari make amaze gukina inshuro imwe. Ati ayo video rero boca uyakora gute? Ayo video uza kugenda ugira prediction y'ingene iyi match yini iza kugenda, ukagira ko na commentaire gatoyi ukavuga nti impamvu nimba mvuze iyi iza gutsindira iyi cyangwa iza kwinzizanya cyangwa ziza kubiza kugenda uku. Ati umukinyi runaka aragwaye, uwundi ati umukinyi runaka yavuye mu mvune, uwundi ati ahubwo iyi kipe niyo yakiriye iyindi. Ibintu nk'ibyo biraza kukwega abantu baza kukuraba. Mbega baza kukuraba kangahe? Match ziba muri weekend misi yose, match ziba hagati mu ndwi presque nka misi yose za Champions League, za Europa League. Nukuvuga iki? Wamana content utanga, urubuga rwawe ntiruzosonza. kubera iki? Icyo utanga misi yose kizohama. Hariho n'abacu bavuga nti none ko mu kwa gatandatu amashampiyona baheze, mu kwa gatandatu mu kwindwi hozo camvuga iki? Isoko ry'abakinyi riba igeze, abagura abakinyi bava hariya baja hariya bahindura imigwi, abo ama contrat y'imigwi aherana ainsi de suite. Donc ivyo byose biba vyeze. Hanabibutsa ko 2026 ho hazoba ari coupe du monde. Donc ayi content uyitangura uyu munsi kugeza azoba agifise ivyo yovuga, azaba afise ivyo yotanga. Donc iyo ni mu makonteni mbona yuko mengo kuri kumbuga ngerageza gushitsa ko amaso ata konteni yo muri aka karere kacu muri Afrika ikunzwe cyane kandi ari konteni abantu benshi bakunze gukonsoma. Voilà, donc ni konteni maze kwimbira ko katari gake kandi maze kubona yuko iba ikurikiranwa n'abantu benshi cyane bose. Hariho rero n'abaca bayibyaza umusaruro kabiri, ugasanga bariko barerekana amakode promo bakoresha kugira abantu bashobore kuyakinisha ari benshi. Urazi yuko ari indi business umuntu ashobora kwakura mu gihe abantu bariko barakoresha code promo yiwawe. Iyindi content di video igira kabiri wakorera kuri za YouTube na za Facebook
na za TikTok, bigatuma ukurikanwa n'abantu benshi ati ni ukwerekana evolution y'isi ingene yagiye iragenda. Par exemple, iyi contenu nagenda kubwira yuko ushobora meme no gukoresha intelligence artificielle bikagufasha kuronka amavideo byoroshe. Ati evolution y'isi bigenda gute? Nk'ubu par exemple ushobora kuvuga nti muri 1970 imodoka zari zihari, zari zigezweho, zari zinakunzwe, zari zimeze uko. Ati mugabo inyuma y'imyaka 20 imodoka zari zikunzwe, zari zihari, zari zimeze gute. Ukagira kunagira commentaire werekana avantage yo kujana n'igihe, yuko abavuye muri business y'imodoka zari zihari 1970 yuko abaciye baguma muri iyo business bahombye kubera mu nyuma y'imyaka 20 atariyo business yahagumye. Donc ivyo byose bigenda biratwereka mbega uyu munsi wako turi 2020 2040 ko turi 2025 2040 2045 2060 mbega aho bizaba bimeze gute. Donc ivyo byose ni ibintu biha abantu kwiyumvira. Ikindi kintu naco wokora ko kuri evolution y'isi ningene abantu bahanahana amafaranga muri kahise, amabanki ataraza, meme no muri kahise amabanki ameze kuza, ingene abantu bahanahana amafaranga. Izo zose bica binatuma abantu biyumvira cyane, bakimvira ati mbega muri kazoza aho abantu bazaba bahanahana amafaranga gute. Ikindi kintu naco ushobora gushira muri contenu y'ingene evolution y'isi yagiragenda n'ukuntu abantu bwa mbere kera bivuza n'ingene abantu uyu munsi bivuza, bikaca bituma abantu biyumvira mbega muri kazoza aho abantu bazaba bivuza gute. Ikindi kintu washira muri contenu kigatuma abantu bagikurikirana cyane n'ukuntu ibintu abantu benshi babikoresha iminwe, mugabo uyu munsi ibintu abantu benshi babikoresha telefone. Mbere inyuma yo gukoresha telefone ubu habayeho n'umuzo wa intelligence artificielle, aho ibintu byinshi abantu benshi babikoresha intelligence artificielle. Voilà, niyo contenu ndabona yuko abantu boyikurikirana cyane kandi boyikunda, bagakunda n'urubuga rwawe. Ikindi naco ushobora no kuvuga nti mbega evolution ya telefone yagenze gute. Mbambe hano telefone ari fixe, basanga ku mabarabara uri kurarengana kwera abantu benshi za telefone bari bafise, ugeze ngaha bisaba yuko nakumu telefone kumugana indi ngaha ngeze ngaha ndiko ndaza. Inzira suite hari abakora business yo gufatanya ama telefone ari fixe, hanyuma bakagenda amayinite agiye ukayariha bashira ko n'izindi pourcentage. Hari abakora ziriya business mugabo bazigumyemwo barahombye, mugabo bazivuyemwo bakajana n'igihe barungutse. Twakoresha udutelefone duto ariko uyu munsi tugeze mu ma iPhone Pro Max n'izindi nyinshi cyane rwose zigezeho uyu munsi. Donc mbega muri kazoza hoho bitanga iyihe ide? Ibyo zose bituma abadandaza bavuga ni mbega uyu munsi ko ndandaza telefone zimeze uku, muri kazoza nari nkwiye kudandaza telefone zimeze gute. Nino mva zitanguye kuboneka mu ruganda, nzore uwa mbere ayihonyoza ku butaka bwaho mperere. Voilà, donc izo content zibiri ziri très important zotuma uronka abantu bagukurikirana ku bwishi. Content ya nyuma guys, muri commentaire uyitomboza, avaye kutarayitomboza ugitangura kwandika umvirizi ya gatatu jewe na propose nawe tutwandikira iyindi kamera kuko ndazo urazi nyinshi. Iya gatatu na propose ni intelligence artificielle yigisha icyongereza. Ushobora kurondera intelligence artificielle, izo ziravuga nti ndayibaza nti nkorera video yigisha ivyombo byose dukoresha mu nzu ingene vyitwa, iyo video ukayiterera ngaho ikazorabwa n'abantu benshi cyane. Ushobora kuvuga nti nshaka kuyaga n'umuntu ari mu ndege, nkorera video ivuga ivyo bintu, bigatuma iyo video izakurikiranwa n'abantu benshi kandi ikanakundwa n'abantu benshi. Ushobora kuvuga nti nshaka content ivuga ku byerekeranye na conjugaison, par exemple conjugaison, ikaca iguhereza iyo content abantu bakaza kuyikunda cyane. Ushobora no
ukayibaza ati ni gute notegura umunsi wanje nk'umu entrepreneur cyangwa umu sportif cyangwa umuntu yikorera ibintu byazo byose, hanyuma iyo content ikazorabwa n'abantu benshi. Mu gihe wokora uyikoresha intelligence artificielle canke ukayikora wewe nyene ku gatwe kawe. Ubundi buryo uyotuma izi video zo kwigisha icyongereza zirabwa cyane ni mu gihe ushobora nko kuyibaza ibintu par exemple biri essentiel umwana akwiye kumenya mu cyongereza mu gihe akwije nk'imyaka nk'itanu, ainsi de suite. Kuvuga mu rufasoni, gusaba ikintu mu rufasoni, kuramukanya mu rufasoni, ainsi de suite. Voilà, donc ufashe intelligence artificielle kavuga utuntu tuduparti ushaka kugenda urigisha abantu mu cyongereza, ndabona yuko ni content yo kurikanwa n'abantu benshi. Sawa guys, nababwiye ubwoko butatu bw'ama content ya video wokora kugira urubuga rwawe ushobora gukurikanwa n'abantu benshi. Nibaza yuko na mu office ayandi maide ushobora kuduterera muri commentaire. Guys, you are welcome. Abatari muri groupe ya WhatsApp ya Wit of Business, vous êtes bienvenus muri commentaire, muza kwisangamo. Ni byiza yuko tuba kumwe tukabana mu conference, tukabahanahana ubumenyi. Abariko barabikora de cette manière tubashimira cyane gose. Wamaze gukanda subscribe, alright, thanks sana, kandi mugerageze gusharinga video kugira ubutumwa bushobore kugera heshi hashoboka. Ndabasezere, ndayifuriza ibihe byiza n'umunsi mwiza, ivyumviro byiza, amafaranga agwire kuri mwebwe. Asante sana.